Shiragace ni ikiganiro mushikirizwa na radio televiziyo Burundi Bwiza. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi Bwiza, ndabahaye mwiriwe. Kuri uno munsi ikiganiro Nshiragace tukaba turamutse turabira hamwe uruhara rw'ibikorwa mvabwenge mu iterambere ry'igihugu hamwe n'akamaro ko kuvyandikisha mu kigo c'igihugu cabigenewe arico bita OBDEA. Muri kino kiganiro kuri mikro mukaba mwasubiriye kugishikirizwa na jewe Bakanibona Isaac, kuri kamera hari Nata, tukaba dufise n'umutumire ari muri abo bahinga bakora ibikorwa mvabwenge, nkaba ndamuhaye ikaze kuri mikro. Murakoze cyane. Murakoze kunyakira muri studio ya no muri iki kiganiro cyacu cy'uno munsi. Murakoze cyane mutumire. Hanyuma nagoma ndabasabe mwidondore abariko baradukurikirana kuri radio televiziyo Burundi Bwiza. Jewe amazina yanje nitwa Niyonkuru Alain Justin, nkaba nkorera ndangurira imirimo yanje muri province ya Gitega. Nkaba mfise amashirahamwe abiri ndongoye, ni ishiramwe yitwa Centre Artistique de Gitega, nkaba nari narishinze, hanyuma nkaca nongera nkaba ntwara ikigo ishirahamwe gishinze kugwanira agateka k'abakora imyuga mvabwenge, niko twabivuga mu Kirundi, ibijanye na droit d'auteur mu kinofunofu. Iryo shirahamwe naryo rikaba rifise icicaro i Gitega. Ego murakoze cyane mutumire. Nagomba kandi nsubire nshimire abanwanye bariko baradukurikirana kuri radio televiziyo Burundi Bwiza, nongera ndabibutsa yuko iki kiganiro c'uno munsi gishimikiye ku ruhara rw'ibikorwa mvabwenge mu iterambere ry'igihugu hamwe n'akamaro ko kuvyandikisha mu kigo c'igihugu cabigenewe arico OBDEA. Nagomba mutumire ndababaze kuko abantu benshi iyo bumvise ngo ibikorwa mvabwenge ntibatahura ico arico. Nagomba rero ubanze ubwire abatumire abariko baradukurikirana insiguro y'ibikorwa mvabwenge. Murakoze cyane. Ibikorwa mvabwenge ni ibikorwa, icyo gikorwa cyose umuntu akora akakikura mu vyiyumviro vyiwe, hanyuma mugabo agaca agishira mu ishusho. Mu ishusho rero agishiramo n'ishusho zitandukanye. Ashobora kugira ishusho y'igicapo, hajya umuntu avuga ati ndashushanije ukoresheje ikintu cyari cyose gica umurongo canke cerekana ishusho. Mugabo agaca haba rero ibindi bishushanyo biba bifise ushobora gukorakora nk'ibi mubona ngaho imbere yanje. Ni ukuvuga rero yuko biri mu bice byinshi abacapa bacapisha irangi, bijya n'ibikorwa mvabwenge. Hanyuma ababumba nk'ibi mubona ngaho imbere yacu, ibi n'ibikorwa mvabwenge. Hari ushobora kubibumba mu isima, ukabibumba mu ibumba canke mu kindi kintu mu ibuye. Hanyuma hagaca haba rero n'ibindi bikorwa mvabwenge bivuye mu maboko y'abantu bakora ibicurarangisho nk'ibi byose mubona imbere yacu. Byose rero inanga, imiduri, ivyo byose biva mu bikorwa mvabwenge. Hanyuma kandi ibikorwa mvabwenge kenshi vyama bica biba bifitaniye isano n'akaranga k'igihugu, kuko kenshi ibikorwa mvabwenge birerekana ishusho y'igihugu kimwe kimwe, kuko igihugu akaranga k'igihugu karatandukanye bivanye n'igihugu be n'ikindi. Murakoze cyane mutumire wacu muri kino kiganiro Nshiragace c'uno munsi, aho muriko muratuyagira ku bijanye n'ibikorwa mvabwenge. Mukaba muhejeje kutumenyesha yuko ibikorwa mvabwenge bihera mu vyiyumviro, hanyuma umuntu akabiha ishusho, ashobora kubibumba, ashobora kubikora mu kintu c'igiti, ashobora kuvyandika mu gitabo, ashobora gukora ibicurangisho canke ziya ndirimbo n'agahogo, vyose biri mu mugwi w'ibikorwa mvabwenge. Hanyuma mwatweretse akarorero k'ibi biri imbere yacu ko byose biri mu bikorwa mvabwenge. None ni kubera iki
ivyo bavyita yuko ari ibikorwa mvabwenge, batavyita nk'uko abandi bahora bavuga ko ari ubugendegende. Hari abavuga ko ari ubugendegende, mugabo namwe muvyita ko ari ibikorwa mvabwenge. Tuvyita ko ari ibikorwa mvabwenge kuko birafise inzira bicamo. Hariho kwiyumvira, hariho gukora, hagaca haba rero no kubishira ku mugaragaro kugira abenegihugu babibone. Ni ukuvuga ibikorwa imisi yose mvabwenge, burya nari nashimikiye cyane ku vy'umwuga w'iwanje kuko nsanzwe naravyize mu ishuri hanyuma nkongera nkavyigisha. Ariko haba ku muziki ibikorwa mvabwenge, mugabo haba no kuba ivyo gushushanya ibikorwa mvabwenge. Ivyo byose uko ari bibiri, ivyo bihande byose uko ari bibiri bihera mu ciyumviro, hanyuma bigaca bija mu guhingura, hanyuma agaca haba rero n'undi mwanya uko bishira imbere y'abantu bakabibona. Ego twibutse abariko baradukurikirana mu kiganiro ciragace cuno munsi yuko umutumire wacu are Justin Niyonkuru arongoye ikigo Centre Artistique do Gitega, akaba kandi arongoye n'ishira hamwe ryabize ibijanye n'amategeko yo gukingira ibikorwa mvabwenge. Rero mu kiganiro cuno munsi ndagomba nibutsa abadukurikira yuko ifatiro ari uruhara rw'ivyo bikorwa mvabwenge mu iterambere ry'igihugu cacu, hamwe n'akamaro ko kuvyandikisha mu kigo cy'igihugu cabigenewe. None nakahe kamaro ivyo bikorwa mvabwenge bifise mu iterambere ry'igihugu, mbese ni mu miryango y'ababa bariko barabikora? Akamaro bifise mu iterambere ry'igihugu ni kenshi. Ubwa mbere hariho akamaro kubikora wenyene ubwiwe, bishobora kumutunga mu buzima. Mfatiye ukarorero nk'ubu jewe nivyo bimbeshejeho, nahoze ndumwigisha nkorera ibikorwa vya leta, ariko harageze igihe ndavuga nti reka nkore umwuga wonyene nize mu ishuri. Ubu rero nkora ibinyene kandi ivyo bintunze n'ivyo bintungiye umuryango. Tugiye rero ku kamaro k'igihugu, ibikorwa mvabwenge birinjiza amafaranga menshi mu bijanye na bijya byo gukingira ivyo ibikorwa mvabwenge mu kigo kibijejwe citwa OBDA. Turavye mu biharuro twarabusanze yuko ikigo OBDA gishobora kwinjiza amafaranga ashobora no kuba angana canke akaruta ikigo ca OBR cinjiza. Rero birashobora kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu mu nzira nyinshi, kuko ababikoresha haba mu muziki canke haba muri ibinye vyerekana no gushushanya, barafise ingene amategeko arabitomora ingene bashobora gutanga amafaranga, hanyuma amafaranga akaja gufasha igihugu kandi akongera agafasha abasanzwe babikora. Muravuze yuko ikigo kijejwe gukingira ibikorwa mvabwenge aco bita OBDA gishobora kwinjiza amafaranga menshi mu gihugu nk'ajya OBR yinjiza, ariko no munsi amatwa dusumira umenga nta mafaranga kirinjiza. Mwibaza ko vyoba biva kuki? Ico bivako ni ikintu cerekeranye n'amategeko ingene yagiyeho ameze nk'ayateba, ariko nibaza neza yuko ubunye turi mu rugamba rwo kugira amategeko dushigikire ibikorwa leta iriko irakora, na cane cane mu kintu cerekeranye no gufasha abakora ibikorwa mvabwenge bamenye amategeko yo kuja kubikingiza muri ico kigo, hanyuma kandi twongere dufashe leta mu guhimiriza abo bakora ibikorwa mvabwenge kugira bashobore kuza barakingiza ivyo bintu vyabo bakabikora mu mategeko kandi bakorera mu mashirahamwe azwi na leta. Ego muravuze ko abantu bakorera mu mashirahamwe azwi na leta, mukaba mwavuze yuko ari ishirahamwe ry'abize amategeko ajanye no gukingira ibikorwa mvabwenge murongoye. Rero iryo shirahamwe ubu ririko rikora iki canke rifise intumbero yihe kugira ngo rishobore gushigikira iki kigo
gishobore naco gushika ku ntumbero ituma ibikorwa mvabwenge vyo mu Burundi bishobora guterera mu iterambere bikaboneka nk'uko ibindi bisata cane cane nk'ibijanye n'uburimyi n'ubworozi biterera. Ubwa mbere ngerageje gusigura ingene iryo shirahamwe ryavutse kubera ibikorwa vy'umugambi bita PASAC niyo yatumye dushika ku ntumbero, niyo yafashije abakora ibikorwa mvabwenge kugira bashobore gufata mu minwe ibikorwa vyabo. Rero muri ico gihe twebwe nk'abahurikiye muri iryo shirahamwe turiko turashira hamwe inguvu twongera dusigurira abakora ibikorwa mvabwenge ingene boteza imbere umwuga wabo kandi bagashobora no guteza imbere guterera mu iterambere ry'igihugu, kuko n'ahatari ibibazo vy'amafaranga mugabo umenye yuko ibi bikorwa vyacu bituma ubuzima bw'abenegihugu bworoha. Nivyo murabivuze yuko bituma ubuzima bw'abenegihugu bworoha, kandi ndibaza yuko bishobora no gutuma igihugu c'u Burundi kimenyekana, vyo barivyo cyane gose, kuko nabivuze yuko ibikorwa vyacu biba vyerekeranye birafatanye cyane n'akaranga k'igihugu. Uko tubishushanya turerekana ishusho y'u Burundi mu makungu, kuko hariho n'abakora ibikorwa mvabwenge benshi baserukira igihugu mu makungu. Ego murakoze cyane kuri izo nsiguro muriko murahereza abakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza bariko barakurikirana ikiganiro cya gace cuno munsi, ukaba rero muriko muraducira agace ku kamaro k'ibikorwa mvabwenge mu iterambere ry'igihugu n'ukuntu bishobora gukorwa neza kugira ngo bishobore guterera vy'ukuri bitanga umwimbu vyategezwa gutanga, kandi muratubwiye yuko ibikorwa mvabwenge biri mu vyerekana ishusho nziza y'igihugu bigatuma igihugu gishobora kumenyekana mu makungu. None mwavuze yuko ari vyiza yuko ibikorwa mvabwenge ababikora abanyamwuga babikora boza baravyandikisha. Vyogenda gute kugira ngo umuntu avyandikishe canke nakahe kamaro uwandikishije igikorwa ciwe ashobora kuronka kurusha utacandikishije? Akamaro ni kanini cyane, kuko uko wandikisha ikintu ciwawe niko utuma ico kintu kigira agaciro, kikagira n'izina ryiza imbere y'amategeko. Kuko uriko urakora umwuga, ivyiza yuko umwuga uha agaciro ukerekana yuko uwo mwuga ukubeshejeho kandi ukaba uri guterera iterambere ry'igihugu. Nico kimwe na kujya kuntu ukora imyuga canke udandaza utanga ikori, uburiko uri muri bamwe baterera mu iterambere ry'igihugu. Rero ukora yandikisha ibintu vyiwe biramufasha mu kumenyekana, leta ikabona yuko mu bashobora gufashwa ashobora kuba arimo gufashwa agategwa intege, mu gihe uwundi nawe atabavyandikisha adashobora kumenyekana imbere y'amategeko, na leta ntimumenye ko ari mu baterera mu iterambere ry'igihugu. Ego murakoze cyane kuri ako gace muriko muraducira. Hanyuma nagomba ndakubaze, barakunda kuvuga ngo umuntu akora iki kubera yashimye iki, canke hari ababa bikuye ku bavyeyi babo, abandi bakabibona mu kibano, canke agakora umwuga avuga ati nawushimye iki. None namwe mwavuze ko muri mu banyamwuga bakora muri iki gisata c'ibikorwa mvabwenge. None nka mwebwe Registe, ni igiki catumye muva mu mwuga w'ubwigisha mwarimo mukaja gukora muri ico gisata c'ibikorwa mvabwenge? Twobwira abariko baradukurikirana kugira ngo bashobore kumva bati umwuga w'ibikorwa mvabwenge ni umwuga nk'iyindi, co kimwe n'umwuga w'ubwarimu, umwuga w'ubushoferi, umwuga w'ubworozi, umwuga w'uburimyi, umwuga wo kubaza.
jewe ikintu ca mbere catumye mva muri uwo mwuga wa mbere nariko ndakora nkaja muri uwo mwuga wundi. Ubwa mbere narabona neza yuko naho nigisha abana b'igihugu narabona ko bidakwiye. Narabona neza yuko nkwiye gukora mu gisata nkashinga ikigo cy'iwanje gishobora gufasha abantu benshi, ndetse kigafasha nabo onye nahora nigisha cyane cyane mu kuja mu buzima busanzwe bwo guterera mu iterambere ry'igihugu. Kuko burya kwiga ni kimwe, mugabo kuronka ingene umuntu abaho akandi akongera agateza imbere igihugu n'ikindi. Rero mugabo umwuga wose iyo ukora neza, uwo mwuga urafasha kandi ugafasha abantu benshi, haba abenegihugu, haba uwukora, haba n'igihugu. Shiragace ni ikiganiro mushikirizwa na radiyo televiziyo Burundi bwiza.